kwigirako ivyo bintu. If we call ourselves Christians, we have a kind of brand. Bisobanura ngo nimba natwe twiyita abakristo turafise logo runaka natwe turepresent. When we tell someone, I'm a Christian, what do they think? Igihe tubwiye abantu uti genda umukristo baca batwiyumvira kiki gabasha. Do they get excited? There's a brother, a sister. Mbega baranezerwa bakavuga ati ni mwene data ni mushiki wacu. Or do they get angry? Maybe they had pain from church before. Canke baca bashavura bivaye n'ugushengera ujamo. Often we are the first step for people getting to know Jesus. Twebwe rero ubuzima bwacu cyangwa ukungere tubayeho ibi ntambuko ya mbere kugira ngo abantu bashobore kuza kuri Kristo. An ambassador is someone who represents a country in another country. Murabizi neza yuko umwambasaderi ni umuntu aserukira igihugu ciwe mu kindi gihugu abarimo. We are like ambassadors for Jesus, for heaven. Twebwe rero turi abambasaderi cyangwa abaserukizi ba Kristo hano mw'isi. Have you ever thought that you are maybe an ambassador for Burundi or DRC in South Africa? Hari umunsi biragushikira ukiyumvira yuko wowe uri ambasaderi w'u Burundi hano muri Afrika y'Epfo canke ambasaderi wa Kongo hano muri Afrika y'Epfo. You can be a good ambassador or a bad ambassador. Urashobora rero kuba umwambasaderi mubi canke mwiza. If people say, I'm from Nigeria, you have an idea in your mind. Naho umuntu yovuga ati Nigeria twese turazi neza ivyumviro bibi bica biza mu mitwe yacu twiyumviriye aba Nigeria. Or if you say, I'm from Germany, you might have a different feeling in your mind. Canke umuntu tukavuga ati mva mu Budagi birafise ukungere duca tugira ivyumviro bitandukanye. When I was studying mission school in the Philippines many years ago, Igihe niga rero mu ishuri ry'abamisiyonari canke ishuri ryo kujana ubutumwa Philippine. the Filipinos were very confused because there were 3 South Africans in the class and we all looked different. Abantu rero bo muri kijya gihugu cyo muri Philippine baratangaye canke barabaye confondi bivaye nuko hari abantu Afrika y'Epfo batatu kandi bose batandukanye badasa. One was black and one was colored and I am white. Umwe yari umwirabure uwundi yari umukaladi nanje ngira gatatu w'umuzungu. But each of us represented a part of our country. Twese uko turi batatu ariko twarepresenta kimwe mu bigize igihugu cacu. And as Christians, we also represent a part of Jesus Christ. Natwebwe rero nk'abakristo hariho kimwe mu byo duserukira hano mwese nk'abakristo. Over the years, many men or women or groups have represented the church or God in a bad way. Mu myaka myinshi ishize abantu benshi b'abakristo bararepresence nabi ishengero canke Kristo. But we have a chance to represent him well to others. Ariko kandi hibambeho twebwe turafise akaryo ko kumurepresenta neza. We are ambassadors of reconciliation. Twebwe turi abambasaderi bo kunywanisha abantu. We are ambassadors of forgiveness. Turi abambasaderi bo guharira. Ambassadors of hope. Turi abambasaderi b'ivyizigiro. It's a big responsibility. Ni inshingano zidasanzwe. And we have to do it alone. Kandi twebwe tutegereza kubikora turi twebwe twenyene. Is that true? Mbega nivyo tubikora turi twebwe twenyene. Are we alone to represent Jesus? Mu vyukuri turi twenyene igihe turiko turepresenta Kristo. No. Oya. He did not leave us alone when Jesus left. Ntabwo yadusize twenyene igihe yagenda. Who did he leave us with? Yadusigiye nde? The Holy Spirit. Yadusigiye Mpwemu Yera. So we don't need to fear that we will let Jesus down. Bisobanura ngo ntidukwiye gutinya yuko mu vyukuri twohemukira Kristo. He left us a helper. Yadusigiye umufasha. So I want to challenge us this morning with the scripture, how we are representing Christ. Nashaka mu vyukuri ndabatera umuhigo canke ndabachallenginge mwese muri hano twese turi hano turepresenta Kristo. Colossians 4 verse 2 to 6. Abikorosayi igice ca 4 guhera ku murongo wa 2 gushika kuri 6. That God may open to us a door for the word, to declare the mystery of Christ, on account of which I am in prison,
that I may make it clear which is how I ought to speak. Walk in wisdom toward outsiders, making the best use of time. Let your speech always be gracious, seasoned with salt, so that you may know how you ought to answer each person. Abikolosayi 4:2-6 aravuga ngo mukovye mu gusenga mukubemwo maso mushima kandi natwe nyene mudusengere kugira ngo Imana itwugururire urugi rwo kuvuga ijambo ryayo tuvuge ibanga rya Kristo iryo mbohewe kugira ngo ndariserure nk'uko nkwiye kuvuga mugendana ubwenge kubo hanze mugura uburyo mubugwiza imvugo zanyu zamane ubuntu bw'Imana zirunzwe umunyu kugira ngo mumenye ingene mukwiye kwishura umuntu wese. Amen. So Colossians is a book written by Paul to the church in Colossae. Igitabo cy'Abikolosayi ni igitabo cyandikwa na Paul yandikira ishengero ry'Ikolosayi. The Christians, they were being influenced by false teachings. Abakristo bo mu gisagara cy'Ikolosayi mu vy'ukuri bari baratewe n'inyigisho zitarizo. And he encouraged them to live a life like Jesus. Hama cabatera intege ababwira yuko bakwiye kubandanya babaho ubuzima bwabo nk'abakristo. He was suffering in prison when he encouraged them to live like Jesus. Mwibuke yuko abatera intege ariko kandi nawe asanzwe ari mu buroko afungiwe mu ibohero. When I was reading these verses, I was reminded of the shofar fasting and prayer we are doing. Igihe nariko ndasoma kino kigabane nibukirwe cyane ano masengesho ya shofar turimo. We are praying for church planting. Turiko dusengera amashengero agiye gutegwa agiye kuvuka. And for the pastors summit and convergence. Tukaba kandi turiko dusengera conference y'abapasteri tugasengera kandi n'igikorane mpuza amashengero ya shofar. So in these verses, Paul is saying, pray for me that I can share the gospel better. Turabona nkuko Paulo abivuga ati mubandanye musengera kugira ngo nshobore kubandanya mvuga ubutumwa neza. Which is the same thing we are doing in this fast. Nico natwe turiko durakora muri ano masengesho. We are praying for church planting, we are praying for more salvation. Turiko dusengera amashengero agiye kuvuka, turiko dusengera abantu bagiye kuzokwakira agakiza. And in Convergence, our church conference, we're going to continue to pray into this and to listen to talks about this topic. Hama mu mwanya w'amakoraniro mpuza amashengero ya shofar yose tuzobandanya dusengera iki kintu nyene. So verse 2-4, umurongo wa 2 gushika ku murongo wa 4, it speaks about continuing steadfastly in prayer. Havuga ngo dubandanye dukovya mu gusenga. Being watchful in it with thanksgiving. Kuba maso dushima kandi. Verse 3, at the same time pray for us that God may open a door to the word. Ku murongo wa 3 naho havuga ngo mubandanye mudusengera kugira ngo Imana itwugurure urugi rwo kuvuga ijambo ryayo. To declare the mystery of Christ on account which I'm in prison. Kugira ngo tuvuge ibanga rya Kristo ari ryo mbohewe. That I may make it clear which is how I ought to speak. Kugira ngo ndariserure nk'uko nkwiye kurivuga. So the early Christians understood that intercession was a way to align their thoughts with the ways of Christ. Abakristo rero baho hambere bari bazi neza yuko umwanya w'amasengesho canke ugusenga bituma ivyimviro vyabo babinywanisha n'ubugombe bw'Imana. Being watchful in prayer means we're alert that the enemy, he has his plans, but we are alert. We are watchful. Ugukovya rero mu masengesho no kwama tugavye imisi yose mu masengesho bisobanura yuko dukwiye kwama imisi yose tugavye kubera ku mwansi Satani ari ku kazi. False teachings were coming into the church at that time, and they continue to come into the church in our time as well. Inyigisho z'ibinyoma muri iki gihe cy'Abikolosayi zari zabandanije ziza mu ishengero ariko kandi nuno munsi inyigisho z'ibinyoma zibandanya ziza mu shengero. When we are watchful in prayer, it makes us alert to recognize when the enemy is trying to do something. Igihe rero tubaye magabo tukaguma turikanuye vyama bisobanura yuko twama tubona neza ukungene umugwanizi aba ari karakora. It says our prayers should be full of thanksgiving. Havuga ngo amasengesho yacu akwiye kwama yuzuye ugushima. So we look at what God has done and we are full of hope for what he will do.
twama twitegereza icyo Kristo icyo Imana imaze gukora ariko kandi dufise n'ivyizigiro c'ivyigiye gukora. Being grateful is not only what we want from God, but it's also remembering what he's done for us already. Kuba abantu bashima ntibisobanura kwama dufise ibintu twiteze Imana igiye kudukorera, ahubwo tuba abantu bashima tunazi neza ivyo imaze kudukorera. When we're thankful to Jesus, it reminds ourselves that he is the king, that he's our provider, that he's our healer. Amen. Igihe cyose turi abantu bashima vyama bisobanura vyama bitwibusa yuko Kristo wacu ni watanga kandi ni wazotwitwararika niwe murongozi. Praying, spending time in prayer to God is not for him, it's more for us. Iyo tumaze rero umwanya muremure turiko dusenga si avantage y'Imana ahubwo ni avantage cyane mbere kuri twebwe. But he welcomes us into relationship and says, come and speak to me, my children. Ariko kandi Imana yamiduhamagarira mu migenderanire nayo ikavuga ati nimundondere mwabana banje. I'm a single mom with 2 children. Jewe ndumu mère fille, umufille mère kandi mfise n'abana babiri. Many times I lie in bed at night and I'm worried about things. Rimwe na rimwe hari gemba ligamiye mu gitanda ariko kandi nkasanga hari imyitwarariko mba mfise mu mutwe. I'm worried, will I have enough money for my children's future? Nkasanga ndiko ndiganyira kuba ntafise amahera y'abana banje muri kazoza. What if my daughter will never get a job? Nkasanga ndiko ndiganyira mvuga nti mbega bizogenda gute umukobwa wanje ataronsa akazi. My son is struggling to read. Will he ever get help that he needs? My son is struggling to read. Will he ever get help? Umwana wanje w'umuhungu biramugora gusoma mbega zoronka ubufasha gute. But then I start to thank God for the things I have. Hama mu vy'ukuri nkaca numva ntangura gushima Imana ku bintu nsanzwe mfise. I say thank you for my warm bed and my blankets. Nkavuga ati Imana ndagushimye kubona mfise igitanda gisusurutse na blanket nziza. I say thank you that my children are safe and asleep in the house. Ndagushimye uti Imana kubona abana banje bashobora kuryama mu nzu batekanye. Say thank you that I had food to eat today. Nkavuga ati urakoze Mana ko mfise imfungurwa zo gufungura uno munsi. And then I'm reminded it's the same God who is taking care of me, will continue to take care of me. Hama nkabandanya nibuswa yuko ari Imana inyitayeho kandi izoshishikare nyitaho. And then I can sleep peacefully. Hama bikaca binyorohera kuryama mu mutuzo mu mutekano. If we lie awake and worry, it gets worse. Igihe twama twitwararika mu vy'ukuri dufise uruhagarara ahubwo birushirizaho kuba bibi. In his letter, Paul asks for prayers for him and his team. Paulo muri iki kigabana bandikira babwira ngo babandanye bamusengera n'umugwi bari kumwe. Intercession is how we support each other, we pray for each other. Igihe tugira umwanya wa intercession ni wa mwanya turiko dufashanya hagati yacu twongera tunasengeranirana. It's not something useless that we say, oh, I will pray for you. Ntabwo ari wa mwanya w'ibintu dutakaza canke ibintu ataco bimaze aho tuvuga ati nta kibazo ndaza kugusengera. But there's power in prayer because when we can't do something, we know God will do it. He can. Ariko kandi hari ubushobozi mu masengesho kubera ko tuba tuzi yuko hariho ico Imana ihava ikora. And like the fast now, we are praying for people who don't believe to come to believe in Jesus. Nkuko rero n'ubu dusanze turi mu masengesho yo kwifungisha tuba turiko dusengera abantu batarakizwa ngo baze bizere Kristo. We can't make people believe in Jesus. Twebwe nta bubasha dufise bwo gutuma abantu bizera Kristo. But we can pray and we can speak to them and we can love them. Ariko turashobora kubasengera, turashobora kubayagisha, turashobora no kubakunda. Our privilege of praying for someone means we also can have the joy when the prayers are answered. Ikiryoshe rero canke privilege iri mu gusengera bene data ni cagiye tubona vya bintu twasengeye mu buzima bwabo biriko birama ivyamwa. When someone asks me to pray for a job for them, igihe umuntu agusavye ngo umusengere aronka akazi, then when they get the job, I'm also excited. Baciye mu vy'ukuri baronka akazi canke aciye aronka akazi nanje mu vy'ukuri ca numva umutima wanje unezerewe. So we partner with them, with God in prayer to believe for things. Bisobanura ngo tuba turiko twifatanya nabo, twifatanya na Kristo, twizera ku bintu bizoshika. Verse 5 and 6 says, walk in wisdom toward outsiders,
make the best use of the time. Murongo wa 5 na 6 tuvuga ngo mugendane ubwenge kubo hanze mugura uburyo mubugwiza. Let your speech always be gracious, seasoned with salt, so you may know how you ought to answer each person. Imvugo zanyu zamana ubuntu bw'Imana zirunzwe umunyu kugira ngo mumenye ingene mukwiye kwishura umuntu wese. These outsiders are people who are outside of the faith. Naho Bibiliya y'Ikirundi ikoresha umuntu wese, Bibiliya bishatse kuvuga babandi batarizera. We can use our talents to help those around us. Turashobora gukoresha impano yacu kugira ngo dushobore gufasha babandi badukikuje. We can show them what it's like to be loved in a community. Turashobora kubereka icari cyo gukundwa canke urukundo mu kibano cacu. Sometimes I really wonder how people can survive this hard life without being a Christian. Rimwe na rimwe hari igihe nibaza uti mbega bishoboka gute abantu kubaho buno buzima bugoye nk'uko batari abakristo babishobora gute? If something happens to them, who is there to support them? Hagize ikintu kibabako ninde aba bari hafi kugira ngo abafashe? I know that if something happened to me, I have a whole church community I can call for help. Jewe rero ndazi yuko hamwe nk'ikintu combako ndafise umuryango wa bene data nshobora guhamagara bakamfasha. If I'm going through a hard time, there's many people I can phone to pray for me. Iyo ndiko ndaca mu bihe bigoye hari abantu benshi nshobora guhamagara bagashobora kunsengera. Sometimes I forget what it's like to have nobody to support me. Rimwe na rimwe hari igihe nibagira kijya ciyumviro cyo kuvuga ngo mbega ninde azomfasha. People who don't know Jesus, they don't always have that support or that community. Abantu badafise rero Kristo ntabwo bafise iyo community cyangwa bafise kijya kintu gishobora kubafasha. So Paul reminds us that prayer is important for creating opportunities to share the gospel. Paulo rero ariko aratwibutsa yuko amasengesho aduhereza akaryo ko kugira ngo dushobore gusengera abantu tunababwira ubutumwa. As believers, we should pray for opportunities to share the gospel. Nk'abizera rero twari dukwiye iminsi yose kwama dusenga ngo Imana yugurura kugi ko gushobora gusangiza abantu ubutumwa bwiza. Maybe it sounds very scary for you to share the gospel with someone. Kumbure bishobora kuba umengo biraguteye ubwoba gusangiza ubutumwa umuntu. Even for me, I'm not always sure how to share the gospel. Nanjeyo hari igihe bishikira nkasanga mu by'ukuri birangoye canke sindisire ingene nshobora gusangiza umuntu ubutumwa bwiza. But I've seen in my life that God uses my talents and my giftings to share with people in a natural way. Ariko kandi ni incuro nyinshi maze kubona Imana ikoresha mu tarantu yampaye canke mu ngabire yampaye nkasanga bicitse akaryo ko gusangiza ubutumwa abandi bantu. When we are kind instead of angry, that is a way of sharing the gospel. Igihe tubaye abagwaneza mu gishingo cyo gushavura nk'ubu bugwaneza turashobora kubona ukungene tusangiza abantu ubutumwa bwiza. We can ask the Lord to show us opportunities to love people. Turashobora gusenga Imana tuyisaba ati itwereke ukungene dushobora gukunda abantu tunabasangiza ubutumwa bwiza. You might hear the Holy Spirit remind you of a name, and maybe you give them a call or a message to encourage them. Urashobora gusanga Mpwemu Yera aciye kwibutsa izina ry'umuntu ugaca usanga urabibutsa ugaca umutelefona cyangwa ukamwandikira ubutumwa. Many years ago when I lived in China, I had a Korean classmate. Igihe imyaka myinshi heze naba mu Bushinwa. And her husband had died, so she came to China with her 2 daughters. Nari mfise umugenzi twabana mu Bushinwa igihe umugabo we yafa yaciye aza yimukira mu Bushinwa azananye abana biwe babiri b'abakobwa. She didn't belong to a church, she didn't know Jesus. Ntabwo yarari umunyeshengero nta nuko yarazi Yesu. I didn't know how to share with her about Jesus. Mu by'ukuri nanjye sinarinzi ukungene nshobora kusangirana nawe ibijyanye na Kristo. But I know how to babysit children. Ariko kandi ndazi neza kubera umuyaya neza abana. So I started to help her by babysitting her children. Naciye ntangura kumufasha mu kumubera umuyaya wabo bana biwe. If she went away for the weekend for her business, then I looked after her children for the weekend. Igihe yashobora gufata urugendo agiye mu kazi muri weekend nashobora kugumana nabo bana biwe babiri.
One time she even went to Korea and left her children in China with me. umunsi umwe rero yarigeze gusubira muri Korea aho yajava ansigira abo bana biwe babiri ndabasigarana. We were not even family, Twebwe nta nuko twari umuryango nta nuko twari tuzinanye. but she had no one to help her. Ariko mu vy'ukuri nta muntu n'umwe yari afise amufasha. So over time, I got the Chinese brothers and sisters in the church to help her with other things. Rero rimwe na rimwe nari mfise bene data b'abashinwa bashobora kumufasha mu bindi bintu. When she was moving house, I called all my friends to come help her. Igihe yaba ari mu nzu narashobora guhamagara bene data b'abashinwa bakaza bagashobora kumwamwasa kumugwa mu nda. It wasn't anything big, it was small things, but it was the first time she felt the love of Jesus and Christians. Mu vy'ukuri ugerageje kuvyumva umengo ntabwo ari ikintu kininiya cari kiko kirakogwa ariko kandi carashoboye kumwereka urukundo rwa Kristo. Many years later, when I'd left China, she messaged me and said that she had become a Christian. Hallelujah. Imyaka myinshi rero maze kuva mu Bushinwa yaciye andungikira ubutumwa bugufiya amenyesha yuko yamaze kwakira Yesu Kristo nk'Umwami n'Umukiza. I was so excited to know that my friend, I will see her in heaven one day. Jewe byarangyoheye cyane kubona yuko umunsi umwe nzohura n'uno mugenzi wanje mw'ijuru. Jesus has put each one of you in the different communities where you live. Yesu Kristo yashize buri muntu wese twese turi hano muri community tubayemwo. He has a plan with your neighbors and your colleagues and the customers that you see every day. Arafitiye umugambi abo bantu muturanye abo bantu mubana arafitiye umugambi abo bakiriya iminsi yose mwama muhura nabo. Maybe just to share your food with your neighbor one time. Kumbure bishobora ari kuba woshobora gusangira n'ingya canke gusangira ibyo kurya vyawe n'uwo mubanyi mubana. Or you look them in the eye and remember their name and say, how are you today? Hama canke ukabitegereza mu maso ugaca wibuka izina ryabo ugaca umubaza uti bimeze gute. These things can help to soften their heart for the gospel. Ibi bintu birashobora gutuma vyorosha umutima wabo kugira ngo umutima wabo ushobore guhura n'ubutumwa bwiza. I have a neighbor that's been parking next to me for about 1 year. Ndafise umuturanyi canke umubanyi aparika imodoka yiwe haheze umwaka wose. It's a lady and I saw that her head was shaved. She was bald. Nabonye n'umugore ariko kandi nabonye umunsi umwe umushatsi wiwe bawumoye. So I was thinking maybe it's fashion or maybe she had cancer. I don't know. Jewe nariyumvira uti kumba arashobora kuba afise ikibazo ashobora kuba afise kanseri kubera ko abafise kanseri barabamwa ntavyo narinzi. I wanted to ask, but I thought maybe it's not suitable. It's awkward to ask her what happened. Narashaka kumubaza ibibazo ariko aracamwe ariko kandi nkiyumvira ati kumbure ntivyo bari vyiza ndamwinjire mu buzima ngo ntangure kumubaza. But one day I felt I must ask her. Ariko kandi umunsi umwe numvise ndongorwa kumubaza. So I said, I'm really sorry to ask this, but what happened with your hair? Candamubwira ati jewe mu vy'ukuri umbabarire kuba ndakubajije kino kibazo umushatsi wawe bimeze gute. And she said, I had breast cancer and today is my 1 year anniversary to be clean of cancer. Amen. Acambwira ati jewe mu vy'ukuri umwaka wose narimaze ndiko ndagwana na kanseri yo mwibere uno munsi rero nkwijije umwaka wose ukwiye kanseri yamvuyeko. So I was so excited that I asked on that day and I could celebrate with her. Jewe rero mu vy'ukuri numvise ndyohewe cyane kubona narongoye kumubaza kuri uwo munsi exa yakiriyeko kanseri. And 3 weeks ago I noticed that she wasn't coming to her car for 1 week. I couldn't see that she was driving her car. She was missing. Hama indwi zitatu ziheze naho nabonye mu vy'ukuri umenga imodoka yiwe ntariko arayinyonga indwi yose irahera atari kanyonga imodoka yiwe. So I sent her a message and I said, I didn't see you go to your car for 1 week. Are you okay? Are you resting or are you sick? Cyana mubaza ati none ko mbona umengo haheze indwi ntabona unyonga imodoka yawe bimeze gute ushobora kuba ugwaye canke uraruhutse. So she said, I'm actually in the hospital because I had a mental health breakdown. Acambwira ati mu vy'ukuri jewe ndi mu bitaro kubera ko nagize un problème mentale ifatanye n'ico kibazo nari ndimwo ca kanseri.
So I asked her, would you like me to come and pray for you? I'm not sure if she's a Christian, but I can ask, can I come pray for you, or you don't want me to come? Chanda mubaza uti none bimeze gute ubona noshobora kuza kugusengera mu by'ukuri sinarinzi ko ari umukristo ariko numvise umengo noshobora kumubaza ko nshobora kujya kumusengera. So she said, I will come out soon, but when I come home, I would love you to come and pray for me in my house. Acambwira ati nta kibazo buca nsohoka ariko kandi ninasohoka nzokubwira uzoze muhira uze kunsengera. So we have so many opportunities that we just see something and we trust the Holy Spirit and we do it. Mu vy'ukuri turafise akugi turafise amahirwe yaho dushobora kwizera Mpwemu Yera ko Mpwemu Yera ashobora gukoresha ku kugi canke ku karyo tugasangiza bene data ubutumwa bwiza. It didn't cost me anything to send her a WhatsApp. Mu vy'ukuri ntaco vyantwaye kumurungikira gusaka message ka WhatsApp. But because I sent the WhatsApp, she shared everything that's going on in the hospital. Ariko biciye mu mbaroso y'aka ka WhatsApp gusa namurungikiye vyamugobereye kwama mbwira ibintu byose ariko aracamo. So now I know what to pray for. Bisobanura ngo ubu rero ndazi cyo gusengera nsengera uwo muntu. So Paul speaks about the word salt, about being seasoned with salt. Paulo rero arakoresha ijambo ryo kuvuga ngo arakoresha ijambo umunyu cyangwa akavuga ngo imvugo zanyu zame zirunzwe akunyu cyangwa umunyu. I wanted to bring some salt today to show you, but I thought with fasting it's not a good idea. Niyumvitse uno munsi byari kuba byiza nzanye umunyu kugira ngo ndabayereke ndabigishe ndeko ndabereka cyamvuga nti birashobora kubatera mero utireka ndeke kuko murafunze. But we know that some food, when it's got salt, it tastes much better. Ariko turabizi neza yuko indya zimwe zimwe iyo zirimo umunyu usanga ziryohereye neza gusumba. When our words are seasoned with salt, it means we give flavor, we give something good to other people. Bisobanura ngo iyo amajambo yacu rero arunzwe mu munyu tuba dusosa tuba dutanga uburyohe mu kanwa kacu ibyo tuvuga. Our words should heal and encourage. Amajambo yacu rero yari akwiye kuba amajambo akiza yari akwiye kuba amajambo yirura. When we put too much salt on our food, it doesn't taste good. Iyo rero ihibambe dushizemo umunyu mwinshi mu ndya zacu ntiziryoha. That's when we are critical of people or we are judgmental, it doesn't give them a good feeling. Aho ni muri ca gihe rero ducika ba bantu tuguma turijija ducika ba bantu tuguma ducira urubanza ntibiheza ngo ya majambo acika amajambo ari mu umunyu uregeye. When we speak to people with seasoned salt words, it is a way that we can we give them respect, we give them gentleness. Igihe rero tuvugana amajambo arunzwe mu umunyu ni ca gihe tuvugana n'abantu canke tubayagishanya ikinyabufura indero ariko kandi n'ubugwaneza. Sometimes people are very angry with us. Rimwe na rimwe hari igihe abantu badushavurira. If we are angry back, it will not be seasoned with salt. Iyo rero natwe duciye tubashavurira mu vy'ukuri ntituba turunzwe umunyu. But when we can show them respect, often they can calm down to listen to what we are saying. Ariko kandi igihe bashavuye natwe tukabereka kububaha birangira baciye bugufi bakumviriza ibyo tubabwira. We meet them where they're at. We don't expect them to come to where we are. We meet them where they're at. Twebwe rero nk'abakristo twama dusanga bajya abantu bafite ibibazo aho bari sitwe twama tushaka yuko badusanga aho turi nk'abakristo. In Matthew 5:13, Jesus said, "We are the salt of the earth." Muri Matayo 30 Yesu Kristo ahamagarira abigishwa biwe kuba umunyu w'isi nkuko natwe aduhamagarira ko turi umunyu w'isi. When every conversation is seasoned with salt, we have an opportunity to share the gospel. Igihe cyose rero amajambo yacu abarunzwe umunyu tuba turonsa akaryo keza ko gusangiza bene data ubutumwa bwiza. The start of the gospel is showing the love of Christ. Ubutumwa rero butangurira he butangura cagiye tuba twerekanye urukundo rwa Kristo. So even if we don't have the words, we can have the actions to show love. Naho mu vy'ukuri atamajambo yerekana ubutumwa bwiza tuba dufise turashobora kwerekana acte z'urukundo canke ibikorwa bigaragaza urukundo.
The Bible says so that you may know how to answer everyone. Bibiliya nayo ivuga ngo kugira ngo mushobore kumenya ukungene mukwiye kwishura abanyamahanga, ariko hano bavuga ngo umuntu wese. We need to be ready to respond for the hope that we have. Turakwiye kwama twiteguriye kwishura ivyizerwa canke ukwizera dufise. I know March has been a very difficult time for people in South Africa. Ndazi yuko ibihe vya March vyabaye ibihe bidasanzwe ku bantu benshi muri Afrika y'Epfo. I know many people lost income and were scared. Ndazi benshi mu vy'ukuri barabuze ama income canke ama revenue, uburyo binjiza amahera, vyari ibihe biteye ubwoba. And as a South African, I'm sorry that this is our country behaving in this way. Jewe rero nk'umunyafrika y'Epfo mu vy'ukuri novuga nti mutubabarire kubona igihugu cacu cabitwaye ko uku kuntu. It is unfair and unjust. Mu vy'ukuri n'ibintu bidashimishije kandi n'ibintu bitarimwo justice. In these situations, when we have hope, we shine the light of Jesus brightly. Nubwo biruko muri izi situation nyene kubera ko tuba dufise ivyizigiro tuca tumurika umuco uturimwo. When we experience hijackings, robbery, Igihe duhuye na ca gihe batu hijackinze batwivye ivyacu, but we continue to have hope, Jesus' light shines very brightly. ariko kandi tukakomeza dufise ukwizera, dufise ivyizigiro, umuco wa Kristo uca umurika gose gusumba. These things are not easy. Ibi bintu mu vy'ukuri ntabwo ari ibintu vyoroshe. We experience pain and hurt. It is real. Bitera umubabaro kandi mu vy'ukuri turawumva uwo mubabaro. And the world around us is also experiencing this pain. Kandi n'isi dukikuje canke abantu badukikuje nabo nyene uno mubabaro barawumva. So when you have hope, they say, how can you have hope in this situation? Rero biratangaje kungene abantu bashobora kukuraba bakavuga ati ni gute muri ibi bihe vya March ufise ivyizigiro nubwo biruko. That is an opportunity for us to share how we have hope is only because of what Jesus did for us. Ako rero kabara akaryo keza rero ko guca tubabwira ukungene dufise uko kwizera tugasangiza Kristo abo bantu. We don't only have hope when things are good. Ntitugira gusa ivyizigiro canke ivyizerwa iyo mu vy'ukuri bihari vyiza. We have hope all the time because we know that our hope is in Christ. Twebwe rero tugira ivyizigiro igihe cyose ko tuzi ivyizigiro vyacu vyubakiye kuri Kristo. If we want to give an answer, we need to understand scripture well. Igihe rero ushobora kugira ngo utange inyishu nziza utegerezwa kubuzi ivyanditswe neza. We want to give answers that are truthful, but also they are loving. Dushaka gutanga inyishu ariko kandi ntabwo ari inyishu zose zitegerezwa kuba ari inyishu zubakiye ku kuri kandi zirimo urukundo. We can't just say repent of your sin and forget the love. Ntabwo byari bikwiye gusa ko tubwira abantu ngo nimwihane ngo hama muronke ubuzima. We cannot just say God loves you and we forget about the sin. Nitwari dukwiye gusa kubwira abantu ngo Yesu aragukunda hama ngo twiyibagize ivyaha. We can't just come on Sunday and listen to the preacher and believe what the Bible says because of what they say. Nitwari dukwiye gusa kuza hano kwa Mungu umuvuga butumwa akatubwira ubutumwa ngo hama vyose birarangiye tukigendera. In Shofar, we as pastors, we are trying to read the word and understand it well, but we can also make mistakes. Twebwe rero nk'abapasiteri bo muri Shofa uko biri kose turageza kwama twibandira ku ijambo ry'Imana tukagigisha neza, ariko kandi birashobora gushika ugasanga turakoze amayerere. If you visit other churches or listen to preachers online, you can get deceived if you don't know the truth for yourself. Igihe rero ugiye mu mashengero atandukanye kuyatemberera canke ugakurikirana ubutumwa en ligne, iyo tubakiye ku ijambo ngo ubuze ijambo urashobora kubeshwa. So we need to be learning the Bible. We need to learn the word of God for ourselves. Bisobanura ngo turakwiye kwama iminsi yose twiga ijambo ry'Imana, tukiga ijambo ry'Imana tugiyigisha. We can't just ask the pastor, what should I do? Ntitwari dukwiye gusa kwama tubaza pasiteri ngo pasiteri nkora iki, nategerezwa gukora iki muri ibi bihe. Whenever we ask Pastor DB, what should we do? He says, ask God.
igihe cyose twabaza dibi ngo none dibi dukora iki, dibi yaca tubwira ati baza Imana. That feels like a hard way, but it's the right way. Mu by'ukuri bigaragara nk'aho umengo ni inyishu itari nziza, ariko kandi niyo nyishu yari ikwiye. Another way to learn the word of God is to go to Bible school. Ubundi buryo rero bwo kwiga ijambo ry'Imana ni kwifatanya n'ishuri rya Bibiliya canke Bible school. When we study the word alone, sometimes we can get confused or misunderstand. Igihe dufashe umwanya wo kwiga ijambo turi twebwe twenyene, hari igihe ushobora gusanga hari ibyo tudatahuye neza. But when we study with other believers, we can discuss and we can debate and find the truth. Ariko iyo twigiye hamwe mu kivunga na bene data, turashobora kudebata canke tugatanga ivyiyumviro tukabona gutahura ukuri. It's good to question the Bible. Ni vyiza mu vy'ukuri kugira amakenga canke kugira ibibazo ufise ku bijanye n'ibiri muri Bibiliya. We don't question if it's true, we question if we understand it correctly. Ikibazo ntitwari dukiye kwibaza nti mbega ibi vyanditse muri Bibiliya ni ukuri, ahubwo twari dukiye kwibaza nti mbega ndabitahura neza uko vyanditse canke ndabitahura nabi. There are so many cults in the world today because someone misunderstood a scripture. Uno munsi dufise amakilte canke amashengero y'ivyaduka yatangwe kubera ko vyafatiye ku muntu umwe yatahuye nabi vyanditswe. So we need to make sure that we understand the word for ourselves so that we can be salt and light to the earth. Birakwiye rero yuko dutahura ijambo neza tukaditahura neza kugira ngo dushobore kubera umunyu isi. So I'm going to finish now so that we have some time to pray. But I want to remind you of 3 things. Ngomba kurangiza kugira ngo dushobore kuronka umwanya wo gusenga, ariko ndashaka kubibutsa ibintu bikeyi. So if we want to remain salty, there are 3 things we can do. Nimba hariho dushaka kuba umunyu canke kubandanya tuba umunyu, hari ibintu bitatu tugomba gukora canke kwibuka. We must read the word alone and with others. Dutegerezwa kwama dusoma ijambo twiherereye turi twebwe twenyene, ariko kandi tukongera tukarisomana na bene data bandi. We must pray for opportunities to share God's love with others around us. Twari dukwiye gusenga kugira ngo Imana itwugururire akaryo kugira ngo dushobore kwerekana urukundo. And when you hear the Holy Spirit say, speak to that person, we can obey it and obey him. Hama mu gihe twumvise Mpwemu Yera ariko atubwira kuganiriza ujya muntu, birakwiye yuko twubaha ijwi rya Mpwemu Yera. Don't be afraid to step out and show God's love to those around you. Ntimugatinye kumva yuko murakwiye gusohoka hama mukerekana urukundo rw'Imana kw'abo bantu babakikuje. Okay, we're going to go into a time of prayer, but I want you to look at 4 questions. The next one, yes. Tugiye kuja mu mwanya w'amasengesho, ariko ndashaka yuko twibuka bino bintu bine. You can think about this for yourself. Urashobora kuvyiyumvira kuri wewe nyene. What brand of Christianity are you showing to the world? Wewe nk'Umukristo werekana logo canke werekana icapa c'Ubukristo kimeze gute aho mw'isi? Is it religious rules or is it God's love? Mbega n'amabwirizwa n'intonde zo mu rushengero canke n'urukundo rwa Kristo? And most importantly, have you received this love of God, this Jesus in your life? Igihambaye cyane ni kumenya nti mbega waramaze kwakira runo rukundo rwa Kristo mu buzima bwawe, mu mutima wawe. If you are not sure, then we can pray for you today. Nimba mu vy'ukuri utarisira utabizi neza yuko wakiriye runo rukundo rw'Imana, turashaka kugusengera uno munsi. And I want to challenge you to take 1 step closer to getting into the word of God today. Ndashaka kubatera intege mushobore gutera intambwe kandi kugira ngo mwiyegereze ijambo ry'Imana uno munsi. There are many reading plans you can use to help you. Hariho amaplan atandukanye y'ukungene woshobora gusoma Bibiliya. You can attend small group, attend Bible school. Urashobora kwifatanya na small group, urashobora kwifatanya na Bible school canke ishuri rya Bibiliya. And then we're going to pray today for opportunities to show God's love to those around us. Uno munsi kandi turaza gusengera akaryo canke ama opportunity yo kugira ngo dushobore kwerekana urukundo rwa Kristo mu badukikuje. Can we have worship? How we do ministry? No. Okay.
So maybe if it does, just on the keyboard. Thank you. If you do not know this Jesus that we speak of today, nimba mu by'ukuri utazi uno Yesu Kristo turiko tuvuga uno munsi, I would like you to come to this side when we are ready. nashaka ndagusabe uze kuza muri uru ruhande. And if you would like prayer for becoming more salty, for going deeper in the word, for boldness to share with people, you can come to this side. Nimba mu by'ukuri wifuza kuba wa muntu arunzwe akunyu, wa muntu afise ubushizi bw'amanga kugira ngo ashoshikare kwerekana urukundo rwa Kristo, urashobora kuza muri uru ruhande. While we are praying for these two groups of people, I want you to ask the Lord who you should pray for who doesn't know Jesus. Nitwaba turiko dusengera rino migwi ibiri, wiyumvire mu vyumviro vyawe uti ninde muntu noshobora gusengera kumbura atarakira Yesu Kristo, ataramenya Kristo. You can pray for Ishingero Bujumbura, Ashobora gusengera ishengero rigiye kuvuka ry'Ibujumbura. for Shofa Luxembourg, Turashobora gusengera Shofa Luxembourg. even Ishingero Gitega is still a church plant. Turashobora no gusengera ishengero ry'Igitega kuko ni ishengero rigitegwa riracari rishasha. Let's trust to see the Lord bring the harvest. Reka twizere, dusenge twizera yuko Imana igiye gutanga umwimbu. There are so many who are hurting and broken and they don't know the church community like we know it. Hari abantu benshi bababaye, hari abantu benshi bataramenya ikibano c'abizera. Father God, I thank you for your word this morning. Data ndagushimiye kubw'ijambo ryawe muri aka gatondo. Thank you that you partner with us Agushimiye yuko wifatanya natwe to be your salt and light on this earth. kugira ngo dushobore kukubera umunyu hano muri ino si. Thank you that you first loved us so that we can share that love with others. Turagushimiye yuko wabanje kudukunda kugira ngo dushobore no guca dusangiza runo rukundo isi. We pray that you help us to be better ambassadors of you. Turasenze ngo kugira ngo ushishikare tugira abaserukizi, abambasaderi beza hano mu isi data. Help us to know your truth from the word and to share that with those around us. Dufashe kubandanya tumenya ukuri, tunamenye n'ukungene tugusangiza abadukikuje. Thank you, Jesus. Urakoze Yesu Kristo.